Ndabahaye ikaze mwese muri kuna dukurikirana muri kino kiganiro canyu mubake neza twubaka ubuzima bwacu kandi twongere tugire duhanurane mu buzima bwacu. Ni ikiganiro kirugira ngo umwe wese dukurikirana ashoboye kubaho ubuzima Imana yifuza ko hano ku isi. Bice muri kino kiganiro murahakura impanuro, murahakura ubumenyi kanaka bubashoboza kubaho mu buzima bwiza bwubatswe ku ijambo ry'Imana kandi ubuzima bufite impanuro ziva mu ijambo ry'Imana. Rero mu gice cyambere twavuganye na mwebwe nabwice cyo mariage. Nabyo ngo mariage ni umugambi w'Imana. Uhuza abantu babiri badasangiye igitsina kugira ngo bashitse icimana bifuza ko bashaka ko hano kucaye gukora icimana shaka gukora hano kwisi. Nabyo ngo abantu bashobora kwiyangaja aho bagira shwa nziza bakazogira n'urugo rwiza. Nabyo ikintu cyambere gikenewe cyane ni ikintu Adamu yari afise. Ngo Imana yafashe Adamu imitwara mu itongo rya Eden. Itongo rya Eden byasigura iki? Byasigura la présence de Dieu. Byasigura ukubaho kw'Imana. Umuntu wa mbere kugira ngo ashobore guhitamwo azobana ikintu cyambere afise mu bwiwe yafise la présence de Dieu. Canke yarabayeho mu kubaho kw'Imana. Imana yari ukuntu yatondetse ibintu. Imana yari gutondeka ibintu neza cyane. Ikintu cyambere Imana yahaye umuntu yamuhaye umudamu, yamuhaye umugore. Ikintu cyambere Imana yahaye umuntu yamuhaye présence yayo. Nabyo shaka bikomeye cyane uwo muntu Imana yamubwiye ati ibiti byose biri mu tongo uremewe kubijyako. Kiretse igiti kimenyekana iciza n'ikibi. Uko umunsi wakiriye ko uzocufa nta kabuza. Iyo rero instruction Imana imuhaye. Nabyo ngo ni ijambo. Ijambo ry'Imana bisigura iki? Ijambo ry'Imana ni ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana ni tari muri kibirenge byacu. Ijambo ry'Imana turyubakiye ko tubaho ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana iratumenyesha imigambi y'Imana. Rero ijambo ry'Imana byose mu buzima bwacu. Navuze ngo imbere ko wiyangaja canke imbere ko uhura n'uwo muntu icambere gikomeye cyane no kufise présence y'Imana muri wewe. Ica kabiri no kufise ijambo ry'Imana muri wewe. Ni ibintu bikomeye cyane gose. Reka no munsi mbananye kino kintu. Adamu Imana yafashije amutwara mu itongo aho ndiko mvuga mu itango cya 2:8 ngo yamutwaye mu itongo Imana yatunganije. Mu wa 15 turabona iryo tongo arime kandi agirene aririnde. Uwo muntu azogufasha mu zambi wawe si umuntu muzogwa gusa mutemberana nawe. Ariko n'umuntu azoje kugufasha gushitsa icimana yifuza ko mukora hano ku isi. Umuntu wese aza hano ku isi ntaza ari vide. Umuntu wese aza hano ku isi abaje gushitsa umugambi Imana hano ku isi. Ndibuka ijambo Yeremiya yigeze kubwirwa yavuze ngo ntarakumbira mu ndamo wawe nenda kuzi kandi naragutoranije ngo umuvugishwa amahanga. Nukuva mu gihe kanaka Imana yabona umuvugishwa akomeye cyane. Igihe Yeremiya yavuka yaraje gushitsa wa mugambi w'Imana. Umuntu wese ari hano ku isi abaje hano ku isi azanye contribution kanaka. Nta muntu numwe ari imperekeza ku bandi bantu. Umuntu wese yarungitse hano ku isi arafise mission hano ku isi. Arafise yerekwa ry'ubuzima bwiwe. Arafise manda kanaka hano ku isi. Kesha abantu iyo baje hano ku isi bibaza ko baje kubaho nk'abandi babayeho. Umuntu wese ari nike mu maso y'Imana. Umuntu wese arafise ikintu yiharije Imana yamushizemo. Ni abana bavukana ntibasa bose. Oya umwana wese arafise empreinte digitale yiwe. Wori kurankurikana muri kano kanya ndaje kukumenyesha kino kintu yuko mu maso y'Imana wisa. Nta wundi muntu yigeze kubaho ku isi asa nawe. Kandi nta nundi muntu ari ku isi ameze nkawe. Kandi nta nundi muntu azobaho ku isi asa nawe. Urisa mu maso y'Imana. Turabona Adamu Imana yamuhaye itongo ngo aririme kandi arizigame. Umuntu wese hano ku isi arafite igikorwa kanaka Imana imwipfuza ko canke imurindire ko kanaka. Ico gikorwa nahaho kugirane ho kukirima. Mani madamu kukitiva kuzana ku mugaragaro. Ico kintu Imana yifuza kuzana ku mugaragaro. Hama ica kabiri kurinda ico gikorwa Imana yaguhaye. Ni benshi bahawe ibikorwa batashoboye kubuzana ku mugaragaro. Ni benshi bariko barakora ibikorwa ariko batazi kubirinda. Imbere yuko Adamu ahura na Eva ikintu yarafise mu buzima bwiwe yarahawe igikorwa. Eva gacaza nk'umufasha aje gufasha Adamu gushitsa wa mugambi w'Imana. Gushitsa aragikorwa nk'uko Imana ibishaka cyo gukiritiva no guproteja. Wori kurankurikirana muri kano kanya. Urifuza kuzokuba kugwawe. Uri umuhungu uri kurankurikirana. Mbega uwo muntu wifuza ko muzobana azagufasha iki? Nihe uri kuraja? Nihe vision mu buzima bw'iwawe? Iyo ndiko ndavuga vision, nihe objectif mu buzima bw'iwawe? Nihe but mu buzima bw'iwawe? Nikihe kintu wifuza gushaka ko mu buzima? Kenshi kuravuga n'abantu bashobora gusanga badafise impamvu atampamvu wo kubwira bari hano ku isi. Bashobora gusanga bifuza kubaho nk'uko babayeho. Bifuza gukora nk'ivyo abandi bariko barakora hano ku isi. Hari umwe yigeze kuvuga ubu yaratashowe umukozi w'Imana yavuze ngo ahantu hambere hari ubutunzi ni mu masimetiere ati kubera iki hari ibitabo byari kwandika bitigeze byandikwa
hari amashengero yo kuvuka tigeze avuka, hari amapentire twari kubona tigeze tubona, hari ibyivugo byari kuvugwa tigeze twumva n'umunsi wa rimwe, hari indirimbo zari kuririmbwa tigeze zivugwa, hari ibitabo byari kwandikwa bitigeze byandikwa, kubera abari kubikora barabipfanye. Ndifuza ko nawe utura muri abo bantu Imana yahaye ibintu bazokora hano ku isi ariko bakabipfana. Hari bamwe bahamagaye nk'abanditsi bakomeye hano ku isi, aho ibitabo byo kwandika abo bisomye bose bazoba inspire mu buzima bwabo, aho bazo bisoma bose zo kuruka amaso bakabona icyo Imana ikibahamagara hano ku isi. Hari abantu bazo kwandika ibitabo, abantu babisomye bari bagiye kwiyahura bagaheba kwiyahura. Hari abantu bazo kwandika ibitabo, abantu babisomye ibyizigiro bikaruka mu buzima bwabo. Hari abantu bazo kwandika ibitabo, abantu babisomye bakamenya icyo cyo gukora hano ku isi. Hari abantu bazo kwandika ibitabo, abantu babisomye bagasubiza mu intege, bakabona ukuntu bakwiye kuroranya ibintu. Rero niko ndahamagara umuntu wese amenye yuko hari ikintu kiri muri windani, iyo atagikoze arumva uwo muntu ari umugogo wa mbere ku isi. Umugogo wa mbere ku isi ni umuntu ashobora kuva hano ku isi atigeze akora icyo Imana yifuza ko akora hano ku isi. Rero ndaguhamagara kurankurikirana, imbere yo kumenya umuntu muzobana, menya icyo uteza gukora hano ku isi, menya umuhamagaro ufatanye n'ubuzima bw'iwawe, kuko uwo mukobwa muzohura azoje kugufasha gushitsa igikorwa Imana ikwifuza gukora hano ku isi. Ni nk'umukobwa ashobora kubaza umuhungu ariko aramupropoza, akamubaza ikibazo ati none ko mbwiye kunkunda, ushaka kuntwara he? Ushaka tuzokora iki hano ku isi? Niki gikorwa Imana ifite mu mutima wawe? Ni kwifuza kuzogaragaza hano ku isi kazofasha ama generation? Ni giki uze nka contribution hano ku isi aho abantu bazogiprofita bakakibamwo ubuzima bwabo bwahinduka? Niye mpinduka uzana hano ku isi? Rero umuntu wese yo byibaza. Hari undi yavuze ngo imbere ko umuntu haguruka kwiye kwicara, nta muntu mwahaguruka atatangwe kwicara. Urakwiye kwicara ahantu kiyumvira, mbega contribution yandi hano ku isi ni yihe? Hano ku isi abantu bari kwari kageno hano ku isi, ni bangahe bari kwarakora icyo Imana yifuza ko barakora hano ku isi? Ijambo ry'Imana rirambwira mu Banyefeso ishaka n'umurongo w'10 ngo Imana yaturemeye muri Kristo, mutwemeye muri Kristo Yesu, ngo dukore kuba byiza ivyo Imana yateguye ngo tubigenderemo. Twaremewe muri Kristo Yesu, dukore kuba byiza ivyo Imana yateguye ngo tubigenderemo. Muri Kristo Yesu hari ibikorwa byiza Imana yateguye ngo tubigenderemo hano ku isi. Umuntu wese muri Kristo Yesu yomenya kino kintu, hariho ibikorwa byiza Imana yateguye ngo ugenderemo. Si ibikorwa ugiye gucreya, si ibikorwa ugiye kwiyumvirira hano ku isi, ariko ni ibikorwa Imana yamaze kurangiza kera uzokora hano ku isi. Reka ndabwire kano kantu gakomeye cyane. Umuntu wese aje hano ku isi abaje nka solution ku bibazo kanaka. Umuntu wese aje hano ku isi abaje nk'inyishu ku bibazo by'abantu. Abantu ku isi bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko ivyo bibazo abantu bahura navyo ku isi bitandukanye, hari abantu Imana yamaze guplasa ahantu hatandukanye kugira ngo abo bantu baze nk'inyishu, baje gutorera inyishu ibibazo by'abo bantu. Ndabakaro gasanzwe, hari abantu muri kano kanya bafise ibibazo by'imibano mu ngo zabo, babanye nabi. Muga hari abantu kanaka Imana yamaze gushamo inyishu kugira ngo bashobore gufasha abo bantu bahura n'ibibazo by'imibano mu ngo zabo. Abantu muri kano kanya bafise ikibazo c'amagara meza, hari abantu Imana imaze gushira hano ku isi nk'inyishu kugira ngo batorere ikibazo c'amagara y'abantu, abantu bashobore kubaho bamerewe neza cyane. Hari abantu bafise ikibazo c'ukuntu biyumvira, ariko hari abantu imaze guplasa hano ku isi bahari nk'inyishu bashobora gufasha abo bantu kwiyumvira neza, bakamenya imigambi ifatanye n'ubuzima bwabo. Rero umuntu wese hano ku isi hari ikintu yahamagariwe gukora. Umuntu ari hano ku isi wese arafise ikintu ashobora kuzana nk'inyishu mu buzima bw'abantu batandukanye. Ariko ikibazo cyari no munsi, mbega urazi ico kintu Imana iguhamagara gukora hano ku isi? Nihe passion yawe? Nihe gupasiona? Si ikintu ukora kubera amafaranga, ariko ni ikintu ukora nk'inyishu y'abantu mu buzima bw'abantu. Si ikintu ukora ngo ushobora guhemba, birengeye amahera ushobora guhemba uri munini ya cyane, ariko ni ikintu ushobora gufashisha abantu kumbura ryoheye umutima wawe. Hari undi yigeze kuvuga umunsi muravuga ngo nikiye kintu wokora kuva mu gatondo gushika mu ijoro, ico kintu cyo kwibagiza gufungura. Nikiye kintu ushobora gukora mu buzima bw'iwawe ukibagira n'impembo, ico kintu niki? Ico kintu kijeko uko umuntu wese umutima wiwe hari inyota yo gukora ikintu kanaka afise, aho gera ahantu uvuga ati deke kintu ntagikoze nzobande umuhombe wa mbere abaho ku isi. Ico kintu ciyumvira. Nashaka kuba kino kintu imbere yo kuhura n'umuntu muzobana mu buzima bw'iwawe, mbega n'uwuhe muhamagaro ufatanye n'ubuzima bw'iwawe. Urakoze cyane aho uri hose bino bintu ubana ivyiyumvira ko byubaka ubuzima bw'iwawe, naho butamundi biganiro.